nitwa Edouard Juma nkamvugira ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho z'imyuga. Reka mpere ku kibazo cabajijwe na n'umumenyeshamakuru Venari muri radio Ndiragakura kijanye n'ibitabo yavuze yuko muri ryashira hamwe RPP ibitabo usanga atabiriho mugabo bikadandazwa ukuri kwamye mu mabarabara n'ahandi. Icyo twomenyesha ngaha nuko naho ryashira hamwe rya RPP ari rya leta hariho intambamyi zibiri zituma ridakora neza. Ubwa mbere nuko itegeko ririgenga ubu risaba yuko rihiganwa, si ukuvuga yuko rero ubushikiranganji buca buha RPP gukora ibitabo byose bica mu masoko bagahiganwa. Birashobora rero ko gushika yuko idatsindira isoko ibitabo bigakora abandi. Muri ico gihe rero niho dukunda kugira ingorane iyo byakorewe hanze. Kenshi ibitigiri twasabye barashobora kubirenza, ugasanga rero baracaguye ibishobora kuja kudandazwa mu masoko canke ahandi. Nibaza ko abadukurikirana bibuka neza yuko tumaze kugira dufashanije n'abajejwe umutekano, igipolisi cyaradufashije akatari gake ibitabo bitari bike tukabifata biko bidandazwa bidakurikije amategeko. Ariko noneho kugwa iki ko ugwa mu mporero ari ukeneye ico gitabo? Tweko tubashikiriza yuko ari ntambamye birashobora gushika iko ibyo bitabo bitari kuri RPP kuko atari yo yabikoze. Muri ico gihe ibikoresho byo kugira ikora ico gitabo ntibibifise, ni ntambamye. Igihambaye rero nuko ubu tuvugana hariho urwandiko ubushikiranganji rwateguye rugiye gushikirizwa leta kugira ngo irabe ingene RPP yokorohezwa mu bintu bimwe bimwe kugira ikore neza kurusha. Kuko mbere no kwibutsa nuko hariho n'itegeko rishasha rigenga amasoko ya leta niryo kwa mbere mu mwaka uheze mu mwaka wa 2018. Muri iryo soko hari agace mbere kabuza RPP guhigana mu masoko amwe y'ubushikiranganji. Murumva rero muri ico gihe ibyo birashobora gushika rero ko bataba basivyo bitabo kuko ibikoresho batabihawe mu gihe batatsindiye iryo soko. Ni ibintu bishobora gushika mugabo ubwo rwandiko turizgiye yuko ruzofasha kugira ngo RPP ishobore gukora neza kurusha. Ndoga ukibazo mwabajije kijanye n'abanyeshure bitabaguriye ku impuzu uno munsi batararonka impapuro z'umutsindo. Ico kibazo ibintu bibiri twovuga. Ubwa mbere yuko nuko habaye abana harimo abakoze ibidakogwa, bakoze ibintu bidakogwa. Hanyuma ikigira kabiri babikoranye n'ubujuju bwinshi kuko ntawomenya ico bariko barigina ko ari amanota canke ikindi. Barerekanye ahubwo ko umwitwarariko bari bafise ari uw'ikirori atari w'amanota. Ikindi twongera ko bibagiye nuko mu gihe ikiringo cyo kuronka amanota n'impapuro zabo z'umutsindo kitaraba baba bakira abanyeshuri. Ibintu rero berekanye gushika naho bandika ibintu bityoza indero bigatyoza abatwara ngo igisata c'indero, berekanya kuko umengo ntaco bagipfana n'indero ahubwo bifurije n'indero yuko yo turavye ivyo banditse n'ibintu byinshi bakoze ibidakorwa. Rero muri ico gihe byari ngombwa yuko amategeko akurikizwa bakaraba abakoze ibyo bintu kugira ngo babihanirwe. Ubu tuvugana rero icegeranyo cyaramaze gukorwa, icegeranyo cyarashikirijwe ababijejwe niyo heza kugira ico babivuze ko ingingo zizofatwa. Abateza kuronka impapuro zabo bazozironka, abahanwe bahanwe ko bimeze. Ariko biravuga ko hari amashure azeratanguye kuronka nivyo nashaka Juma ntunge gatoyi tugire ico kibazo kiramaze kuvugwa ko n'abantu benshi kugeza no ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yaragishije
inama imwe ijejwe gusuzuma ingene umutekano wifashe mu gihugu yaremwe abashikiranganji ba Nancy yaragize icyo ashikiriza aranegura yivuye inyuma inyifato y'abajya abana berekanye n'inama nkuru y'umutekano yarasohoye itangazo irabigarukako nyuma y'ivyo harabaye ibiganiro cyane kuri televiziyo y'u Burundi mwaratumiye abatumire batandukanye baba barongozi abaserukira inzego z'igihugu abaserukira amashirahamwe ataho yegamiye abarezi abavyeyi jewe rero ngaho ico nagomba kubabwira nta ngingira afatwa kuko ubushikiranganji bwaratanze icegeranyo ku bushikiranganji burafise aho butwagwa mugabo ico ikintu abantu baba baramenya gihambaye mwumvise ko mu ijambo ntangamarara twarungiwe na cyo umukuru w'igihugu harimwo ikigabane novuga kiraba ivy'indero no kuvuga yuko indero y'abana b'u Burundi kazoza k'igihugu Burundi bwejo iraje ishinga abarongozi b'igihugu Burundi ntibuzobaho atagwaruka ruhari umuvugizi w'ubushikiranganje yabivuze neza bakoze ibidakogwa ariko kugeza uno munsi ubajije abavyeyi ubajije abarezi ubajije abigisha ubajije abarongozi bose baremeza neza yuko ivyo bakoze bimaze no kuba hirya no hino mu bindi bihugu ariko nta ngeso y'urugo yubaka Urundi ntawo bishigikira twebwe dushaka ko gwaruka rw'u Burundi rukora ibijanye n'imico n'imigenzo by'abarundi bagira inyifato ihesha iteka ugwaruka ihesha iteka abavyeyi ihesha iteka igihugu ivyo bakoze rero kubganje no kubgabandi benshi tumaze kuganira baramaze kubihanirwa nta gihano gisumba aho umukuru w'igihugu afata ijambo akakunegura nta gihano gisumba inama nkuru y'umutekano isohora itangazo ikuvuga kandi kakuvuga mu bintu bitaroranye abandi bavuga bariko barashimirwa nta n'igihano gisumba urabona bajya abana uvuga ngo bafata ingingo bahanywe abavyeyi kuva na kera baravuga ati umwana arajya inkoko nyina kayiruka moya baravuga batuvyara nabi ugatukwa n'abakwe hajya abavyeyi abavyeyi gusa bahanywe kuko umuvyeyi wese afite ujya mwana nawe nahari aramaramara nabajya abana benshi harabinyegeza batakije habona hariho n'umwana umwe muri bajya twumvise yasohoye audio yarungitse ubutumwa bwumvikana wumvirije ariko arigaya ku vyaha yakoze ivyo rero ivyo byose bikomoka yuko abantu bavyiyama igituma nk'uwo mwana yaravuze igituma benshi ata numwe yabananje kubishigikira nuko hari ingingo zafashwa mbere twagomba kunegura twivuye inyuma bantu biyita inyenyeri abastari n'abandi biyita amazuba abasani kunyifato berekanye mu gushigikira bijya bintu canke mu gukokeza mu gusasira indava ibintu nkabijya aho nuvuga umwe yita délégué général mwarumvise amajambo yavuze mwarumvise umuririmbyi wundi twahora dukunda cyane akaduhemukira yitwa Kidumu ivyo yashikirije mu nyuma mwe n'abantu nk'abo bagatukisha n'ukuri nibumve yuko bategerezwa kuba icitegererezo bategerezwa kudufasha kurera Uburundi none rero mu kurindira kw'ingingo zifatwa ico nagomba kuvuga nuko amashure yatanze impapuro z'umutsindo nta kosa yakoze kuko bajya abana amasanamu arahari amafoto arahari impuzu bari bambaye ziraboneka zari impuzu z'ishure muri ajya amashuri yatanze impapuro z'umutsindo nta bara na rimwe ryazijya mpuzu twabonye rihari mu mpuzu bambara ku ishure bisigura yuko bataratanga izo mpapuro z'umutsindo bariko barabandanya bakora amatohoza barondere urumva bahaye n'igihano abarezi babo bahaye n'igihano abigisha babo bahaye igihano amashure yose ari umuntu yari yateguye nk'urukanywa azi ko impapuro z'umutsindo zizotangwa ku itariki yari yatanzwe inzoga igateba ikaba inkevya ikononekara hajya n'ubutunzi bw'igihugu burahasinzikarira cyane gusa ico ijambo riremesha twobwira ugwaruka twobwira n'abavyeyi nuko abarongozi b'igihugu n'abavyeyi bafise n'abana kandi bazi neza yuko inkoni kwiswe mu kibotegerezwa kuyirenza urugo ikibi nikizira kuba kizira gusubira ibihano bishigwa imbere n'ibihano mpana mutima si ibihano mpana mubiri kuko inkoni ishikira igufa nishikira ingeso kandi umwana uheza kumuvuna mu nyuma ukamuvura ivyo rero nibaza yuko n'umushikiranganje ubwiwe n'umuvyeyi mushikiranganje n'abavyeyi abarongozi n'abavyeyi abantu borema yuko ingingo zizofatwa zizoba ingingo hanini zo kubuza kw'ivyabaye bisubira kuba murakoze ego muri kano kanya reka twakire ibibazo vya bene igihugu ba telefone ndabona Stanley
Oui, allô? 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 Alo, Oui, muri bande, muri hehe? alo, Oui, mwitwa bande, muherereye hehe? ndabumva. Yego, naje ndabumva. Muri bande, muherereye he? Nitwa Niyonzima Emmanuel, ndi mu Kayanza Igatara. Ndi umwigisha kandi nkaserukira idendika y'abigisha bita Konateri. Yego, duga ku kibazo. Ikibazo gitumbereye uvugira ubushikiranganje bw'indero. Hariho abanyeshure bize muri NS canke muri kaminuza y'Uburundi, ariko bize muri IPEA, abandi muri NS biga imyaka 5. Yego. Ico gihe rero systeme nibuka ko biga imyaka 5, iyi systeme y'ubu ya BMD itaraza. Hanyuma mwitunganywa rishasha ari ibintu bari batwemereye ko bazoraba ikintu bita volume horaire, bagaturabira bijyanye n'amasaha twize, hanyuma bagakompara n'ibi vya bake. Duga ku kibazo mufise hama ubaze. Duga ku kibazo mufise. Baduhe master tutiriwe turongera tukigana nabarya bagize imyaka 3 mu systeme cyane. Uno munsi mufise ikibazo ikihe? Navuze rero igituma babirengagije ubu ivyo babemereye atana hamwe turabibona yuko ushobora kubiturona. Ikibazo canje cyari Urakoze. Hari undi murongo. Ego Nesfor. Allo? Oui, allo? Oui, muri bande muherereye he? Allo? Oui, ndabumva. Oui, allo? Ego, ndabumva. Muri bande? Bahita Bongo Isa Karim. Muherereye he? Je nashaka kubaza ikibazo mushikanganje w'uburimyi n'ubworozi. Muherereye he? Je mucarama. Duga ku kibazo. Allo? Duga ku kibazo. Ikibazo je nari mfise. Nashaka kubaza umushikanganje w'uburimyi n'ubworozi ko hari ku ry'umukuru w'igihugu ryavuze ko atabantu bazoshobora kuragira mu burere hagati mu mirima. Bazororera mu nzu. Nashaka kubaza ko ryo ryarakurikijwe gutubona mu ntara zimwe ryakurikijwe ahandi ritarakurikizwa. Hama ikibazo gira kabiri ndacerekeza ku muvugizi wa leta n'umuvugizi w'ubushikanganje. Twe turabakozi bo mu nzu, ariko hari iteko mukuru w'igihugu yavuze kazodushira mu ngiro. Iryo teko kugeza uyu munsi ntibona katura abakozi bo mu nzu kwaduhohoterwa, ko twebwe abakozi bo mu nzu dufise ubushikanganje katwa bwabukukira leta. Bahohoterwa gute? Abakozi bo mu nzu twakubitwa. Musaba iki rero? Dusaba ko boduha itegeko ritugenga yuko n'udushaka dukorera tugiye kwivuza nta mituweli dufise, nta uturiwe cyangwa twasika guturira cyangwa kuzina ya guturira. Ikibazo kirumvikana bacumvise. Ikibazo kirumvikana bacumvise. Reka twakire undi munywanyi. Allo? Stani, allo? Allo? Oui, muri bande muherereye he? Ndi Karibwami Igice ku mpinga mu Rutana. Karibwami? Igice. Muherereye mu Rutana. Ego ku mpinga kayobe. Mufise ikibazo ikihe? Mfise ikibazo kijanye n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Twagomba kubaza icyerekeye ibitaro by'Ikayeru batubwiye ko biri mu gutangura mu gacu katubona muri kugeza muri kigihe bitaratangura ikode w'umuco. Nico kibazo mufise gusa nta kindi? Ego nafite n'ikindi kigira kabiri. Hariho ikibazo kijanye n'ibitaro by'abigenga. Kibazo mu bushikanganje bacumvise. Murakoze. Ego Onesfor. Severino. Zeferino muherereye he? Muri komine Kigambe ntara Murambi umusozi Musongati. Ikibazo mufise? Kibazo cyambere na kibazo umuvugizi wa leta. Ego. Arabumva. Mu misi heze.
karavuze ku iradiyo yuko umuhora na mobo waronse imfashanyo y'imiliyoni 38 z'amadolari. Yego. Kugira ngo ushobore kuja ku rugero rw'iyindi mihora. Yego me. Ariko gushika uno munsi je ndi umunwanyi w'uwo muhora nta kintu na kimwe ndabona ciyongera ino muri Kiganda. Yego me. Agomba kubaza rero ko ayo mahera yoba yarakoze icyo ategerezwa gukora kugira umenye umuco. Nta kindi kibazo mufise? Ikibazo cya kabiri nico mu butungane. Yego. Kuko kwezi guheze baravuze yuko muri komine Kiganda bimonogoje mu guca imanza zangondagonda. Bariko barabibwira umushikiranganji w'ubutungane. Yego me. Yaravuze ko agiye gushinga umugwi uzoza kwihweza izo manza. Agomba gusaba uwo mugwi niwagera kuzaho ko batumenyesha twebwe abanyagihugu kuko ubutungane budakoze icyo twategerezwa gukora igihugu kirahahombera kuko abanyagihugu turagira ingorane. Yego murakoze nibaza ko ibibazo bibiri mwari mufitiye uburenganzira byakwiye reka twakira umwanya ngira gatana nawe wa nyuma muri kino gice ca mbere cyo kwakira amatelefone y'abene gihugu. Ego Stani ego muri bande Ndwibana Jean Marie muherereye he? Gihanga. Ikibazo mufise? Ndetse ikibazo nashyize urubanza yunguruje muri konfere. Mufise ikibazo tomora neza? Ndagitumbereza ku umushikanje w'ubutungane. Nshyize urubanza muri kudapere. Yego me. Hanyuma umuntu anyungururije yanyunguruje muri 2008. Allo? Yego ndakumva. Kugeza n'isaha ntigeze azana ibirego byiwe. Allo? Mwifuza rero ikibazo mufise mwifuza ko ibirego biza? Je ikintu rero nagomba kubaza. Urubanza rumaze kuja muri ibiciro zitanu bambwira ngo nje kurondera urupapuro rwemeza yuko yoba yarapfuye. Nagomba mbaza umushikiranganji yuko ivyo bintu vyemewe ko ububuranywa ari waza kurondera urupapuro rw'uwapfuye. Yabumvise reka dusabe abavugizi bishure ku bibazo bariko barishura duhereye ku muvugizi ubu wa Regideso ku kibazo yabajijwe kijanye n'amakontere uno munsi ataraboneka mu gihe harabene igihugu bayasavye aheze igihe kirekire. Leonidas Sindayigaya umuvugizi w'ubushikanganje bw'amazi amasoko ntanga nguvu ubutayi n'agataka. Nabajijwe ibibazo bitari bike. Ikibazo ca mbere kijanye n'amakontere umumenyesha amakuru yagize ati hariho abantu basavye amakonte kuva mu mwaka uheze bagenda kwishyuza muri Regideso bagaca babatanatana ko n'uwari yatsindiye isoko ryo kuzana amakontere. Nagomba ntanga umuco ukurikira kandi ntarandiriye cyane nuko Regideso no munsi amakontere yafise akwiye kandi n'ayandi ari mu nzira ashika. Regideso no munsi ku maraporo dufise nuko umuntu wa nyuma ashobora kuronka kontere bimfata nk'imisi itarenga ukwezi niwe muntu yoba yarindiye umwanya muremure. Vyoba vyarashitse rero hakaba ariho abashaka ko abanywanyi ba Regideso bataratunganirizwa. Turafise ikigo kijejwe gucungera neza ibisata vy'amazi meza n'amasoko ntanga nguvu citwa ARN gisanzwe gikorera ku nyubako bita Rosavonier. Twabasaba abantu babibaza yuko bataratunganirizwa barenganijwe ko bokwegera ico kigo tubijeje neza yuko bazocatunganizwa kanatsira ico kigo no gutatura amatati mu mabanga yaco birimo. Twobatumira rero kuvejo bazokwegere ico kigo ARN nta nkeka kizobatunganiriza. Ko nkiri kwijambo ikibazo ca kabiri ni kijanye n'ubukene bw'amazi mu bisagara bimwe bimwe. Mumenyesha makuru yashimike cyane cyane kuri Bujumbura ariko turazi neza ko ngaha mu Rumonge ico kibazo kihari.
twarasavye ubushikanje bwarasavye regidezo yuko butunganya imigambi y'ukongereza amazi kuko nk'uko mubibona ibisagara vyacu n'umunsi kubera gukamisha amahoro n'umutekano bisagara biriko biragira igwirana ridasanzwe nko ngaha mu Rumonge turiko turavugiraho umugambi ugeze kure amazi ariko araza ava ku isoko mahoro ibikorwa bikaba bigeze nko ku bice bishika nka 80%. Ngarutse Bujumbura aho yavuze cyane yashimikiye nuko nomenyesha ariko batwumviza yuko mu gihe cici hajya dukoresha amazi menshi gusumba mu bindi bihe ndetse ivyo imigende y'amazi amatwiyo y'amazi hajya mu gisagara nukuri sivyo imbeshere ariko arasaza regide zero yafashe umugambi yuko isubiriza iyo miringoti iriko irasaza hanyuma kuko ni ibintu bigaragara hajya ry'amazi asanzwe ahingurwa na regidezo hariho nk'ibice bishika 30% vyatakara aseseka mwibarabara kubera iyo miringoti ishaje ubu rero regidezo ikiyako ibishoboka vyose kugira ngo isubirize iyo miringoti mugabo ndetse n'ivyo hariho ukukuntu igisagara cyo iguma kiba kinini sinzi ko ari abantu baratembera karaba nk'ahantu tutayi duherutse kubona nko mwitenga nk'amazu asanzwe ariyo kandi n'abari ugasanga bariko basaba yuko baronka amazi igisagara cabaye kinini ku buryo rero ayo mazi kumbure adaca ashoka kwira nk'uko abantu bavyipfuza umuntu yuguriye robine acabona amazi yisesa umwanya wose twari twafashe ingingo dusaba regidezo ko mu gihe adakwiye nk'uko abantu bose bavyipfuza ko hoba gusabikanya ayo mazi mugabo hari abantu babononyi nkejo bundi betuboneyeho n'akaryo kuba gukebura hari abantu nkejo bundi bagiye baramena ryanyubaka usanga ibika icuma cyo gusabikanya ayo mazi bagiye baramena kugira ngo amazi agume iwabo gusa ni igikorwa twosaba kumbure abanyagisagara bose babonye abantu ababagizi ba nabi bakabadoma ku rutoke kugira ngo ayo mazi aboneke ku nyungu ya bose ndetse n'ico hariho ukuntu abantu bamwe bigasira bibazwa babona ayo mazi ariko araseseka mu ibarabara bakirenganira ntihagiye n'uvuga ikintu na kimwe inimero za telefone nazo bise ngaha hafi mugabo nuko nka regidezo yatanze telefone itariha umuntu wese abonye ayo mazi ariko araseseka yoca agerageza agatabaza muri regidezo kugira ngo bayakore. Ego tuduze ku kindi kibazo hariho ikibazo mwabajijwe kijanye ni musesekara umuyaga nkuba mukivuga kwiki. Ego umumenyesha mu kuyagiza ati umuyaga nkuba dufise wose ntitukoresha ati hakaba ariho mbe n'umugwiza tunga twagiye kurahura ko igice cy'umuyaga nkuba ati none akosa gahombo yaba twari babiti ko turaganira na mubwira nti none nk'ubu nka Nyabugete canke Tenga yaba umuyaga nkuba twari dufise wari uwo nyene gusa atana kandi karenga ko baje gusa umuyaga nkuba twoca tubaha uwo dukuye hehe nta gahombo kahari kuko kujya mu gwiza tunga twarahuye ku muyaga nkuba ni megawate 30 ariko birategekanijwe yuko dushobora gutora 20 mu masezerano ahari birategekanijwe yuko dushobora gutora megawate 15 mu gihe biba bikenewe nayo ubundi nawe uri ntawo uvuga ngo urenga ko utukora iki urenga ko nuwo gufasha abandi kugira ngo nabo bashobore kurahurirwa. Hari ikibazo ca nyuma ni kibazo kijanye n'umuzibukiro ku bantu bononewe ibintu bivanye n'umuyaga nkuba n'umuhora
umuyaga nk'uzova hariya za Kamanyora, ati abanyacibitoki bo bamaze gutunganirizwa, ati abanyarubirizi ntibaratunganirizwa. Nukuri igikorwa cyo gutanga umuziki n'ikorwa gikomeye cyane, kiba mbere kirekire. Abo bantu mu rubirizi nibihangane, integuro irahari, biko bigenda neza mu minsi iri imbere nabo nyene bazotunganizwa. Murakoze. Murakoze namwe. Muri kano kanya reka duhe akaryo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza ku bibazo yabajijwe n'abamenyesha makuru agira ko yishura ku kibazo ca Emmanuel wo mu Kayanza yabaje naho yavuze ko ari umuvugizi wo mu ndero mbwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Ndimirgo Vena, nkaba mvugira ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Hariho ikibazo cabajijwe cerekeye amafaranga y'umurengera yoba yakwa b'abanyeshure iyo bariko bashikiriza raporo y'uguheza ivyigwa vyabo bitunganywa mu ndinganizo y'ubu y'umugambi BMD. Bavuga ko amafaranga bakwaye bari menshi. Kuri ico kibazo ndafise ibintu bitatu noshikiriza. Icambere hoho nuko iyo umunyeshure ahisemo kwiyandikisha muri kaminuza yicanye iriya yabigenga, nta nama nimwe agisha ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Ica kabiri naco nuko ubushikiranganje ndiko mvugira atangwane nimwe bufitaniye n'amakaminuza nimwe yabigenga mu vyerekeye uburyo zitunganya amafaranga yabwo. Ni muri iyo nzira rero kugira ngo inyishu irama iboneke mu vyerekeye ayo mafaranga yoba yakwa abo banyeshuri iyo bariko bashikiriza iraporo y'ivyigwa bahejeje bakaroreya, hoba inama hagati y'abavyeyi babo bana n'ayo makaminuza, kuko ubushakashatsi bushobora ntibwinjira mu makaminuza mu buryo bwitunganya amafaranga yabo. Ariko none baguma bidoga yuko bakora bidari mu mategeko, ubushikiranganje ntushobora kuja hagati kugira ngo butature ayo matati. Mu gihe vyoshika bakavuga bati dufashe, ubushakashatsi nta kindi bukora atari guherekeza ayo makaminuza, nihaje ico gihe ubushakashatsi buzobikora. Hari ikibazo naco kijanye n'abaje kubaza bati abize IPA 5 NS 5 turakwiye kuja mu gihari bakadutunganiza mu vyeke vya master. Aho inyishu iratomoye. Ubwa mbere nambere ico mu myasho nuko burya ibihe bihereza ibindi, kandi no mu vyindero niko nyene bigenda. Abanyeshuri hari abanyeshuri bize mu ndinganizo ya kera n'abandi bariko bariga mu ndinganizo z'ubu, murumva ko ivyo basaba mu vyeke impapuro zabo z'umutsindo vyo vyumvikana. Ariko rero muri kino gihe ikibazo c'impapuro z'umutsindo zihabwa abacanke bariya hisunzwe ibisata bize canke imyaka bize mu bisata baba barakurikiranye mu mashure. Hariho umugwi ubushaje bwashizeho warashikirije raporo ijanye n'uburyo impapuro zo mutsindo zoja ku rutonde bwumvikana hisunzwe ibisata bize n'imyaka kandi bize, ico bise cadre national de qualification et de certification. Bo baro bararindira kuko uyo mugwi warashikirije ivyiyumviro vyawo, tukaba turindire mu minsi iza itegeko shikanganje rigenga ivyerekeye izo mpapuro zo mutsindo. Murakoze. Murakoze namwe. Muri kano kanya kaduha akaryo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino kugira ngo yishure ku bibazo yabajijwe n'abamenyesha makuru. Murakoze kumakanya kugira ngo dushobore gutanga umuco ku bibazo twabajijwe. Nitwa Irambona Rosette, nkaba mvugira ubushikiranganje bw'imico kama akaranga n'inkino. Mumenyesha makuru ikibazo ca mbere yavuze ati hari amashirahamwe amwe y'inkino akunda gusiba mu mahiganwa ayahuza n'ibindi bihugu. Ubwa mbere na mbere bwo ndashaka kumenyesha yuko intumbero y'ubushikiranganje ari yo guteza imbere inkino ikazishikana ku rwego rwo hejuru. Aho naho duca dukorana nayo mashirahamwe yose kandi tukayafata kumwe ku rugero rumwe, nta mwana n'ikinono, bose tubafata co kimwe. Nta kuntu rero twumva ko hari uwo bayidoga ngo ishirahamwe ry'umupira w'amaguru n'iryo rishigwa imbere, haba namba. Bose murumva ko na bene Burundi tubafata ku rugero rumwe, tukabatunganiriza ku rugero rumwe.
kimwe gusa karacamwo bigashika ugasanga rimwe rimwe harabasivye navyo muti biva guki musanzwe muzi yuko mwese kugira ngo umuntu arinde arenga imbibe z'igihugu bisaba impapuro nyinshi muha uburenganzira bwo kujabuka imbibe z'igihugu aho naho rero hari igihe bishika ugasanga muri ayo mashirahamwe nyene batanguye kurondera izo mpapuro bateba ugaca usanga impapuro 2 canke 3 za nyuma zari kubafasha kujabuka zitaraboneka gutyo bakaba barasivye nuko bigenda. Ikibazo ca kabiri yabajije avuga yuko ngo hari amahera yatererewe umugwi w'umupira w'amaguru aho duheruka mu mahiganwa ya CAN. Sivye imbeshere mbere dufasha akakanya twongera gushimira abarundi bose bitanze mu guterera ubwo rukino kugira ngo dushobore gushika aho twashitse. Rero kubijanye nayo mafaranga nayo haraciye umwanya muto ibiharuro vy'ido nido nabanduka ntibirashobora kuja habona umwanya wose vyoboneka tuzobibashikiriza hanyuma twongera tumusaba gushira umutima mu nda yuko amahera yatanzwe atani igiceri kizokoroka caye kizozimira azobikwa niba harayasigaye ndetse akabandanya gukora ibishijanye no gushigikira inkino kuko kugira ngo umuntu yitunganye ashobore gutsinda ntabikora mu munsi umwe bitangura kuva kare rero nashira umutima mu nda tuzobandanya ayo mahera azobandanya akora ibijanye no gushigikira imugwi w'intamba canke mu bijanye n'inkino kugira ngo zitunganye kurusha dushobore gutera intambwe iruta aho twashoboye kugera. Murakoze. Muri kano kanya reka dusabe umuvugizi Karim Bamucarame yasavye umuvugizi wa leta ikibazo kijanye no kuragira ibitungwa mu nzu ariko reka tubaye dusabe umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ubworozi urimo n'ubworozi abanzagirisha kivuze ko kuko ari we biraba ubwa mbere. Je nitwa Ndikumasabo Clement nkaba naje uno munsi mvugira ubushikiranganje bw'idukikije uburimi n'ubworozi. Nagira mbanze shimire cyane wimwe n'igihugu Karim ashikirije ikibazo cerekeye itegeko yo kororera mu mpongore ibitungwa binini na bito bito ikabuza ko ivyo bitungwa kandi biyerera ku misozi. Ico twomenyesha nuko bijanye n'iryo tegeko nuko iryo tegeko ryashizwe ko igikumu na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu itariki 4 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2018 hakaba rero haciye hatangwa ikiringo c'imyaka 3 kugira ngo koko aborozi babandanye bitegura neza ico gikorwa imbere yuko rishigwa mu ngiro neza. No kuvuga rero yuko inyuma y'imyaka 3 aborozi bose bahamagarirwa gushira mu ngiro iryo tegeko. Hama kandi nkaca mboneho n'akaryo ko gusubira gutera kamo aborozi bari hirya no hino mu gihugu kumva neza yuko iri tegeko botangura kwitegura neza batarabitangura babitangure abitanguye nabo babishishikare kugira ngo bananye bitegura neza haba mu kugwiza cyane cyane ivyatsi bashobora kuzogaburira ibitungwa na burya muzi neza yuko hariho umugambi w'igihugu umugambi wo guca imikobeko kuri iyo mikobeko birasaba yuko bibuka no gushiraho ivyatsi eka mbere no gutera n'ibiti bishobora gufasha kugira ngo amababi yavyo ashobore kugaburirwa ivyo bitungwa hamwe no gutegura n'indimiro zitandukanye zitewemwo ivyo vyatsi. Nkaba nagira kandi menyeshe yuko ibijanye n'akamaro ko kororera mu bitungwa ari akamaro gakomeye cyane kuko murazi neza yuko bijanye no kora ibitungwa mu mpongore bifasha kugira ngo koko umwimbu ushobore kwiyongera umwimbu w'amase eka mbere n'umwimbu w'inyama canke umwimbu w'amata kandi bigafasha kandi kugira ngo n'ibitungwa ntibihave bigira ikibazo biri kuratembera ku misozi birashobora kuhandurira ingwara. Muri ico gihe rero birafasha kugira ngo koko umworozi ashobore gukingira amagara ico gitungwa ciwe. Murakoze. Murakoze namwe muri kano kanya reka duhe akaryo
umuvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi ku kibazo cari cabajijwe umuvugizi wa leta kijanye n'itegeko ry'abakozi bo mu nzu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi umwanya rwanyu. Murakoze kuma ijambo. Nitwa Nizigimana Marie Rosette, nkaba mvugira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Umwenegihugu yabajije ikibazo kijanye n'ingene abakozi bo mu nzu bafashwe, yongera asaba yuko hoba itegeko ribagenga. Yabajije ikibazo ciza cyane kubera abo bakozi bo mu nzu turazi yuko atategeko rihari ribagenga, kubera ariko arasaba akazi nta mategeko namwe agenga ingene azokora ku kazi canke azotunganirizwa. Rero mwe na abo bakozi ni bari muri ca kigabane c'ubuzi twita ubuzi buri mu kinyegero, ico twita mu gifaransa secteur informel, kuba shobora kuvyumva neza nshatse kwisigura neza. Ariko itegeko rishasha ry'akazi ririko rirasubirwamwo rizoraba ico gisata cyane, ari naco gituma rero abo bakozi botenyenya gato iryo tegeko mu minsi rizokwirwa mu nama shikiranganji. Nibaza ko ikibazo cabo kizoheza kigatorerwa inyishu. Murakoze. Murakoze namwe. Karibwami Rutana yabajije ikibazo kijanye n'amagara y'abantu, yagarutse ku bitaro vy'i Cairo. Dusabe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu agira ico ayivuze. Murakoze. Nitwa Dr. Jean Bosco Girukishaka, sanzwe mvugira ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Ku kibazo umunyagihugu yabajije kijanye n'ibitaro byo mu Kayeru, ni muri komine Mpinga Kayove mu karere k'ubuvuzi ka Rutana mu ntara ya Rutana. Ni ibitaro byatanguye kubakwa mu myaka ya 90, ariko kubera amagume igihugu caciye kijamwo ntivyakunda ko uwo mugambo bandanya, ariko ukaba wariko ushirwa mu ngiro n'ishengero Methodiste ini bikoranye n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Mu biganiro duheruka kugiranira n'abarongoye iryo shengero, baratwemereye yuko bamaze kuronka imfashanyo n'abo basanzwe bakorana kugira ivyo bitaro bishobore gusubirwamwo, aho vyari bigeze bishobore gukora. Integuro ihari nuko ibikorwa bizotangura mu kwezi kw'icumi bishobore kumara amezi 2 canke 3. Hanyuma tukizeza rero abanyagihugu bo muri ako karere ko ivyo bitaro bishobora gutangura mu ntango z'umwaka utangura, kuko ubushikiranganji ku byo butegerezwa gukora mu masezerano bufitaniye n'iryo shengero byo gufasha mu bakozi aho batabishoboye canke mu bikoresho aho bibagoreye, twaramaze kwitunganya kandi no ku ruhande rwabo nk'uko tubibamenyesheje murumva ko bamaze kwitunganya. Twagomba rero tubahumurize ibikorwa bigiye gutangura byo kubisubiramwo, hanyuma ivyo bitaro bitangure mu ntango z'umwaka uza nk'uko bisanzwe bitegekanijwe. Murakoze. Murakoze namwe. Zeferino w'Ikiganda Imuramvya yabajije umuvugizi ajejwe ivyo gutumatumanako, ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako, tayise muri mu Gifaransa, ibijanye n'umuhora wa Onamobe. Reka tumusabe n'abagira ico bivuzeko. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Bienvenue Rakoze, nkaba ndumuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ugwaruka, amaposita n'ubuhinga bwa none bwo gutumanako. Nivyo ishirahamwe Onatel ryararonkejwe uburyo bwo gushobora kurangura umugambi bise Onamob 4G
kugira ngo bikunde rinagurwe rishobore mbese no guhangana n'ayandi mashirahamwe ari mu gisata cyo buhinga bwo gutumanako amakuru kino gihe. Uwo mugambi rero uko wizwe wari wifuje ko imigwa mikuru y'intara zose zigize igihugu cy'u Burundi zoshobora gukoresha uwo muhora, hama uko ugiye utera imbere bakagenda begera izindi ntara zoba zitari bwashikirwe kugira ngo bikunde nazo zishobore kuronka gukoresha uwo muhora neza. Rero hategerezwa gukoreshwa iminara igera ku 150. Muri iyo minara rero iminara 55 yari ya Onatel, iminara 40 yari minara mishasha yategerezwa kubakwa, hakabaho n'indi minara 55 twategerezwa gukota ku yandi mashirahamwe asanzwe ayifise, kuko niko bigenda muri kino gisata. Aho rero twobamenyesha yuko iminara 142 ku minara 150 ubunye irakora, ariko agahaze nuko kuri rya minara 55 utegerezwa gukota ku yandi mashirahamwe nkuko muca muvyumva ko ari amashirahamwe ari mwihiganwa, ntivyoroha yuko mwene munara akwemerera ko umukotera. Hari igihe usanga babananiza kugira ntibikunde ko bawuronka, ariko leta bicishije mu bushikiranganje n'ibindi bisata bibijejwe turiko turagerageza guhuza iryo shirahamwe n'abarongo y'andi mashirahamwe mu biganiro mu ntumbero yo gufashanya kugira ngo bumve yuko bari mwihiganwa ariko atarabakeba. Ico gikorwa rero nicarangira hariho ikindi gica gikurikira cyo gusuzuma neza yuko uwo muhora uri kurakora uko wategekanijwe gukora mu bisata vyose mu ntara zose aho wategerezwa gukorera. Ni muri iyo ntumbero ushobora gusanga aha na hariya hakiragahaze, ivyo turabizi kandi tuko tugerageza, ariko ico twobizeza nuko uno munsi tugeze ku ntambwe nziza, kandi umuhora wa Onamob abariko barawukoresha uno munsi bamwe barabishingira intahe yuko ari umuhora ukora neza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Duje ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane icire ku kibazo cyabari na Zeferino Muramvye hamwe na Jean Marie Igihanga. Murakoze. Nitwa Macumi Lievin, abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane kubahiriza iteka nitekane vy'igihugu no gushingura kimango ca Republika. Ku kibazo cashikirijwe kijanye n'imanza za ngondagonde, yavuze yuko umushanganje yavuze ko aho hantu zibonekeje azorungika umugwi uza kubisuzuma. Naganda mubwire haraciye imyaka irenga 3 ubushanganje bw'ubutungane bufashe ingendo idasanzwe yukugarukira abene gihugu bashobora kuba babona ibidasanzwe bibabaza mu butungane. Imanza za ngondagonde zishobora kwibonekeza kumbure iyo umuntu waruciye adafise ubumenyi buhagije, canke kumbure hakaba urubanza rwa ngondagonde mu gihe abaruciye bagize ingendo yo gukora icyaha. Kuri ivyo vyose ubushikanganje bw'ubutungane bwarahagurukiye aho abo bose mu guca imanza vyigaragaje ko badiciye ari ngondagonde. Hariho umugwi mbere n'igisata cashizweho kitahoraho kijejwe gukurikirana ibibazo bishikirizwa n'abene gihugu kubijanye n'imanza z'amatati canke z'ivyaha, kugira vy'ukuri ngo ubushikiranganje bufate ingingo zibereye kugira iryo sibe rihagarare. Twagira tumubwire ico kintu cakozwe kuva rikivumberwa, ariko nongenda bisubiremo akababona hariho ikindi gishasha atuzanira kugira vy'ukuri dutabare ako karere vyabereyemo.
ku munsi wa kabiri mu bushanganje bw'ubutungane abene igihugu bose mu gihugu cyose umwe wese ku kibazo cyose afise araza akakirwa umushikiranganje akamwakira canke abandi bose bamufasha jewe ubwanje no musaba ko ku munsi wa kabiri yocaza kugira ndamutumbereze neza aho bacamuha inyishu ibereye ashikiriza n'abandi bose boba baraguye mwako kaga k'imanza za ngondagundi cyo numenyesha nuko abo bazica barageramiwe cyane bageramiwe kuko ntibahengeshanwa guhanwa abanyuma n'abacamanza birukanwe burundu ku itariki 13 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimo biboneka rero yuko vy'ukuri abo bose babona ko baciwe za ngondagonde bagiye gutabarwa ariko kandi urubanza barucari rwa ngondagonde umwe n'igihugu yaruciye wakarugaya icabwirizwa kandi ahabwa n'amategeko no kugunguruza kuri sentare ibereye ibigenewe ivyo rero ndibaza ko barabikoze ihumure kandi nobaha nuko abo bose bibaza ko bafise imanza baciriwe za ngondagonde naho zoba zarabaye ntabanduka ihumure nuko itegeko rishasha igenga na sentare ntayinyuzwa itekanya neza ko mwene izo manza zishobora gushikirizwa ubushikiranganje kugira basuzume byazibeye ko hanyuma bishoboka babirungike muri sentare ntayinyuzwa isubiremwo ikosowe anye n'ugiye yavuze ko uwamwungururije urubanza atigeze atanga ibirego ati sentare gatanga amasango menshi ati noneho ubu bamusavye ko yozana urupapuro kwerekana yuko uwamwungururije yapfuye amasentare yose turemeza ko aca imanza kandi yisunze amategeko nibaza ko uwo yamusabye urwo rupapuro sinibaza ko byabereye mu ntahe y'Igice ashobora kuba yarutumwe kumbure n'uwo bahuriye kuri sentare amwigana ikibazo yagize kuko nta kintu cyo kwerekana ko ari we botuma gwazana urupapuro rwemeza ko uwo muntu yapfuye sentare ibonye uwunguruje wasabye kunguruza urubanza atari karitaba iyo sentare kugira ngo urubanza rutere imbere sentare irafise ivifatira kugira ngo urwo rubanza rutere imbere naho uwo muntu atokugera atonda n'uwo nyene niyabona vy'ukuri ko aho yategereza kwitura ngo ashikize ico kibazo batashoboye kumwakira ku munsi wa kabiri ibiyo sango azotonde arondere nawe yondera umuvugizi w'ubushikiranganje nzoca ndamutwara ahantu uwo munsi nyene azohava mu ntumbero yo kugira ngo ubutungane vy'ukuri bushikire umwene igihugu azohava hawe ico no kwita urwandiko rumufasha gushikira abategeza gukosora ivyo bintu vyoba biriko birononekara murakoze ibibazo byashikirijwe twibaza yuko byarangiye twakire umugwi w'abanyagihugu ba telefona hanyuma kumbure duhave twakira n'abandi bamenyesha amakuru ko baronse amahirwe yo kubaza atari benshi sinzi ko ku telefone hariho uri ku murongo allo mwaramutse amahoro mwidondore hanyuma muvugaho muri muce mushikiriza n'ikibazo canyu twabigira imana Alexis muri akanya ndi mu kigo ca RTNB yewe mu kwezi kw'indwi mu 2017 aho umuntu yanyugaye ikonte muri Ecobank yagira parese du conservatoire n'uyo mesiri ntirabareze rero ndasaba iryo dini dufitaniye n'uwo muntu ntibarizane muri abavugizi twafataniye hamwe muri BCB abaza ati ntiyerekana iryo dini ntikaraririye muri abavugizi ntacyo yerekana mbaze ubushikiranganje bw'ubutungane ko ataco bashobora kumufasha iyo konti yanje bakayugurura bakampa niyo ndishyi y'akababaro urakoze reka twakire n'uyundi ku murongo allo mwaramutse amahoro akazina kawe hanyuma uvuga aho uri dushikiriza ikibazo cawe nje nitwa Haremana Jerupendi ngaho Bujumbura mfise utubazo tubiri ikibazo ca mbere ni kiraba umuhoro udandaza imbonesha kure Canal Plus ndagitumbereza
ku muvugizi w'umukuru w'igihugu be n'uwa leta. Umukuru w'igihugu yama ariko aratwigisha inyigisho zo gukunda igihugu. Muri ivyo hari ivyo tubona, hari ivyo tugenda turumva ni mugabo ndatangazwa cyane kubona Canal Plus yerekana amateleviziyo hanze gusa muga ntishobore kwerekana televiziyo y'igihugu cacu c'u Burundi. Nashaka kubabaza rero nashaka kubaza yuko mu masezerano bafitaniye na leta yuko kizira ko umuhora wa televiziyo y'u Burundi ujamwo. Akabazo ka kabiri aho ni kuri Canal Plus. Ego ni Canal Plus. Kuko niyo irerekana amateleviziyo abantu bakaguma baraba amateleviziyo hanze aho ugenda mu mabanki aho ujya ugasanga cyangwa mu mazu y'abantu berekana amateleviziyo hanze gusa mugabo nishobora kwerekana umuhora wa televiziyo y'u Burundi. Ikibazo kiratomoye tuvuga ku kibazo kigira kabiri. Ikibazo cya kabiri naco nshaka kukibaza umuvugizi wa leta hamwe n'uw'amagara y'abantu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Birakunzwe kuboneka ko abaganga barya banonosoye babahinga tugenda mu bitaro bya leta tukabakena cyangwa umutoye naho bakabwira ko bavura abantu 10 mugabo ugiye iwabo ugasanga hatonze nk'abantu 100 kandi bose bakagenda babahejeje ugasanga kugira ngo aza gukora mu gitondo gusa cyangwa ku mugoroba gusa. Amategeko abagenga ukuntu byaba bimeze kuko hariho n'abandi bakozi ba leta usanga bariko barakora amasaha 28 ku 28 bariko baritanga. Sinzi ko nabo abo bandi batofasha bakaduza urutoke kuri abo bantu bavura. Murakoze. Urakoze nawe. Reka twakire uyundi agira gatatu. Duza kajwi ugomba kukibaza umushikiranganje w'ubutare n'agataka. Ikindi naco umuvugizi wa leta. Icambere nikibijanye na regidezo muri zone Rukaramu baheruka kuduha amatara. Ayo matara bayaduhaye kuri wa mugambi wa makomine. Hanyuma ayo matara komine yarayaduhaye imaze kuyaduha hanyuma arakora turabona yuko yakoze ariko minsi iheze amatara yaracitse. Tugiye kubaza muri regidezo bavuga yuko ayo matara ari mu ya komine idungire regidezo cyafise ku ruhara. Tugiye kubaza muri komine naho bavuga bati ngo konvansiyo bagiraniye n'uwatsindiye isoko ryo kuyensitara ngo ntibaraheza ku muriro. Urumva ngaho abanyagihugu twebwe tuguma tugwa mu mporero ntituzi yuko ikibazo kiri mu ya regidezo canke mu minwe ya komine. Ikibazo cya kabiri naco ni ikibazo c'amatongo yo mu ruhogo. Mu minsi iheze harabaye inama shikiranganje yiga ikibazo c'amatongo yo mu ruhogo mbere barashinga na komisiyo ije kwiga ayo matongo. Inyishu dufise bwa ya mbere nuko tuzi neza yuko ayo matongo ari abanyagihugu. Twashaka kubaza umuvugizi wa leta aho iyo komisiyo igejeje ibikorwa kugira guhumurize kuko igihe turoreye ni cinshi. Murakoze. Urakoze cyane. Twakire uyundi agira gatanu ni haba ku murongo wari uriko. Aro? Sabye. Mwaramutse? Mahoro cyane. Baramukije namwe. Amahoro. Ninde tuvugana hanyuma uri hehe ucushikiriza ikibazo cawe canke ibibazo byawe? Je nitwa Nibiraniza Desire. Aho uri he? Igitega. Nashaka kubaza akabazo. Uri Gitega? Uri hehe? Mu ntara ya Gitega. Aho? Nkaba nashaka kubaza akabazo umushikiranganje w'intara y'agati mu gihugu. Duga kwijambo. Hariho ikibazo kimaze imisi kiri ko kiravugwa c'abasenyeri basohoye amatangazo. Hanyuma tukumva abantu babaha intumbero zitandukanye, bamwe ati ntibabirekuriwe n'amategeko, abandi ati turabirekuriwe, abandi ati ijambo ry'Imana ntirivuga uko. Tukumva umenga harimwo igihushano. Sinzi ko ikiganiro nibaza ko gifatiye hafi ni waba wagitanguye sinzi ko ari aro yego ari nino kuza kumbura mata kunyishura mwamba nashaka kubaza nako no rutegurira nka conference deba y'abakozi b'Imana abantu n'amashengero kugira ngo kumbure bavuge umwe wese uko abibona natwe abene giye gutwabaza ikibazo ko tucumva
amagezi bakaduha umuco kumbure ya madidana gahera nk'ibyo icyo kibazo ninde gufasha kucishura ndabona umuvugizi w'umukuru w'igihugu aravuze yuko ashobora kudufasha kuguha umuco murakoze cyane reka rero tube turageza kuri aba batanu duha akanya abamenyeshamakuru nabo bashikirize ibindi bibazo byabo yego reka dufate uwundi mugwi w'abamenyeshamakuru bashikiriza ibibazo byabo duhere kuri Norbert hariya cawegera mikro Protea ndabona Gloriose Silver Prosper na Patri Noe ibibazo ni bibiri ntimurenze nk'uko abo mu muco wa mbere bagiye bararenza kandi mutumbereze ikibazo mubaza mwerekana n'umuvugizi mwifuza ko abahinyisha nitwa Norbert Rucabihari umumenyeshamakuru w'itororokanirizo ry'amakuru Net Press hari amasezerano nyafrika n'amasezerano mpuzamakungu abuza yuko impunzi zitahukanwa ku nguvu kuva ku igenekerezo rya mbere gitugutu 2019 Uburundi buzotahukana ku nguvu impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania mbega ntimubona yuko Burundi buzoba buhonyanze ayo masezerano mpuzamakungu ajejwe gukingira impunzi akabazo kagira kabiri Uburundi buraheruka gukugwa kwankirwa kwinjira mu mugwi w'ibihugu SADC mbega bwankiwe kubera iki murakoze ukurikira nitwa Gloriose Kayibigi nkorera iradiyo y'igihugu cy'u Burundi ikibazo cya mbere ndacerekeza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta haraheze iminsi inama y'igihugu ijejwe umutekano mu rwandiko yasohoye itanze ikiringo c'amezi 2 gusa kugira ngo amabanki y'ubudandaji agerageze kugabanura inyungu zitangwa ku madeni baba basavye mbega ko ico kiringo c'amezi 2 umenga kiramaze kurenga hoba harindiriwe iki canke kumenga izo nyungu ziracari ku rugero rurerure vyoba vyatumwe niki ikibazo gira kabiri tucerekeza uwaserekuye ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru mu nteguro y'igihugu amaradiyo yategerezwa yifuza yuko gushika mu 2020 yoba amaze kuja muri bwa buhinga bwa none bwa numérisation mbega kumenga turiko turegereza ico kiringo ico gikorwa cyo bakigeze hehe amaradiyo uhereye ku radio y'igihugu birashobora kuzoba byashitse kuri ugo rwego mbega vyoba bigenda gute ko iradiyo ikorera mu gihugu cy'u Burundi urondera umurongo wayo ukawubura ariko ukaronka uwo mu maradiyo ari mu bihugu duhana imbibe kandi ugereranije ziri kure ugereranije n'amaradiyo ari ngaha mu gihugu ivyo biraboneka cyane muri ibi bice by'inkengera z'igihugu z'ikiyaga ca Tanganyika aho abanyagihugu badashobora gufata iradiyo ikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi uhereye no kuyo gihugu bakaca bifashisha iradiyo zo hanze na cyane cyane iradiyo mu Rwanda murakoze nitwa Dorothée Bigirimana nkora ku radiyo y'igihugu ikibazo ca mbere ndacerekeje umuvugizi w'ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hari indege abashinwa bahaye Burundi mu mwaka wa 2012 gushika ubu itaratangura kuguruka habuze iki ngo itangure gukora ko yari kwinjiriza igihugu cacu amafaranga menshi ikibazo kigira kabiri ndacerekeje umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga uno mwaka abana bamenye ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishure shingiro bari ku rugero rw'ibice 14% vy'abakoze ico kibazo ivyo biruko mu gihe haheze nk'imyaka 6 urugero rw'abana bamenya rudashika ku bice 50% vy'abakoze ikibazo muri iyo myaka rero amanota bafatirako akaba atera gabanuka
ni kubera iki ubumenyi butera butituka hano mu gihugu? Hanyuma amashuri shingiro agitangwa hano mu gihugu haciye hafatwa ingingo y'uko abana batazomenya ikibazo bazoca baja mu mashuri y'imyuga, ndetse amakomine yose akaba yarahimirijwe kubaka ayo mashuri. Mbega twomenya igitigiri c'abana bamaze guheza ayo mashuri y'imyuga? Ubushikiranganji buraherutse kwemerera abayobewe mu 9 kudubura. Hoba hahindutse iki ho? Murakoze. Nitwa Patiri Noel Ntirandekura, nkora mu kinyamakuru Ndongozi y'Uburundi. Mfise ibibazo bibiri. Ca mbere ndacegereza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Camera ngaho nyene hari ingwara, sinuvuga ko ari ingwara ahubwo nikiza ca korera, cyane cyane muri ibi bihe imvura itasuye. Turumva ko mwafashe umugambi ukurungika amatangazo aje arasomwa haba mu radio canke mashengero atandukanye. Mbega mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mutegekanya iki kugira ngo mutuze ico kiza cakorera, kuko umuntu umwe apfuye canke babiri igihugu kiba kiyahombeye? Kibazo kigira kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'indero no kwigisha imyuga. Hagati ya leta na Eklezia Katolika hari amasezerano akora cadre yerekeye amashuri yegukiye Eklezia Katolika. Muri ibi bihe turabona ko hagenwa abayobozi b'amashuri muri ayo mashuri yegamiye Katolika, ugasanga nta mwumvikano canke ntibarabanje gusoma ayo masezerano. Mbega none ico kibazo uyu munsi hari umuco mwogitangako? Kijanye kandi n'aba bana bariko bahejeje uyu mwaka, nogira n'umugwi wa mbere w'umwaka w'abanyeshuri bahejeje ishuri igice kabiri c'ishuri shingiro. Ico kibazo ndacerekeje ku muvugizi w'ubwo bushikiranganji. Mbega mwarategekanije aho muzobashirako ata université poste fondamentale iriho? Murakoze. Nitwa Silver Bigimana, numesha makuru muri Radio Culture. Mfise ibibazo bibiri. Icambere ndakibaza umuvugizi w'itega caka cy'umukuru w'igihugu. Haraheze imyaka 6 canke irenga isoko nkuru ya Bujumbura ihiye. Abahora bayidandarizamwo ubu muri kino gihe bari mu kangaratete, barakenye, hari n'abahamutse. Mbega umugambi wo gutegura iyo soko twarumvise ko wagiyeho, none umugambi ugeze he kugira abantu bahamutse umutwe canke bakenye bari mu kene mutagira izina babona umuco? Kibazo gira kabiri ndakishikiriza uvugira ubushikiranganje bw'idukikije, uburimyi n'ubworozi. Mu miseze imvura ikiragwa twarabonye ko mu gisagara ahantu hamwe hamwe hari abantu batwagwa n'ibibomoka. Twavuga karoro ku Musaga muri Ceceni impande y'ishure ya seminari ku Musaga, twavuga no kuwinterekwa. Turazi ko ari abantu bahitanywe n'ivyo bibomoka. Ico gihe umugwi w'igihugu ujeje gukinga no gutabara mu gihe c'isibe n'ibiza n'abahinga batandukanye baravuga ko aho hantu abantu badakwiye kuhaba, zone à risque. Bakavuga bati leta abantu bakwiye konderaho bazoba. None kwimvura bucigwa kandi nahajya ahantu hasuteza kwimvurirwa niko bazobomoka, abo bantu leta ikibategurira ikibanza bazobamwo hehe ryari kugira nabo babeho nk'abandi, kuko nkuko amategeko bivuga umunyagihugu wese ataza kuronka haba. Murakoze. Nitwa Linda Bushasha, nkaba ndumumenyesha makuru muri Radio Izere FM. Ikibazo canje ca mbere ndakirabisha ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'ibikorwa vya leta. Haravugwa ko amafaranga yo gukora ibarabara ry'igihugu numero 3 RN3 iyi Bujumbura Rumonge Nyanzarake yoba yarabonetse. Mbega ibikorwa nyezina byo babitegekanijwe gutangura ryari? Kibazo ca kabiri n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Abarovyi bo mu Burundi barobera mu kiyaga ca Tanganyika kenshi bahurirayo n'abandi barovyi
bo mu bihugu bibanyi ibihugu bivugwamwo ikiza ca Ebola. Abo barovyi bamaze gushika ku myeha y'uburovyi ngaha mu Burundi nta baganga babapima bahari. Mbega mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hari ico muba mutegekanya kugira ngo mukinge ico kiza ca Ebola nticinjire mu gihugu biciye muri ubwo buryo? Murakoze. Nitwa Hakizimana Prosper nkora radio Umuco FM ivugira Ingozi. Ikibazo mfise ni kimwe gusa ndagitumbereje ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Amasogestare yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991 asigaje ikiringo c'imyaka 2 gusa kugira ngo ikiringo cayo kibe kirangije. Ivyo biruko mu gihe ayo masogestare afise ibibazo bikomeye byo gutunganiriza abarimyi imbere n'abakozi bayo. Mbega none mu gihe ico kiringo corangira ivyo bibazo bizoheza bitugwe nde indinganizo nshasha izo bariye? Murakoze. Murakoze, reka tusabe abavugizi bishure ku bibazo babajijwe duhereye ku wabajije ikijanye na televiziyo. Oya, reka duhere kuri uyu Alexis yatwakuye ari muri RTNB yavuga ivyerekeye gufatwa kw'ikonte yiwe, avuga ati ubushikiranganje bw'ubutungane bwodufasha iki? Ego, ni Alexis Bigirimana yavuze ko ikonte yiwe yugawe mu mwaka wa 2017 ariko kugagwa kw'ikonte y'umuntu nisi ikintu caduka, bashobora kuba barayugaye hariho ikintu bijanye n'idosiye yoba yuguruwe. Turamusavye ko yoja aho, kuko ntiyatubwiye na sentare iyo ngingo yafatiwemwo yo kumwugarira konte, barabe ko koko icatumye bayugara cahavuye, nimba ivyatumye bugara iyo konte, kuko ni ikintu gikorwa mu gihe bariko urubanza urucanke rujya ruko ruraburanishwa. Ndazi neza ko nimba koko vyaravuye mu nzira bazomuha urupapuro rumwugururira konte agasubira kuyikoresha ibikorwa vyiwe. Murakoze. Murakoze namwe, reka tusabe umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje kumenyesha amakuru agica avuze ku bijanye n'ikibazo kijanye n'ibonesha kure y'igihugu itaboneka ku muhora wa Canal Plus. Reka ico kibazo ndacishuye ko yavuze ko kijanye na za nyigisho zidasanzwe nyine cobera umukuru w'igihugu amaze imisi atunganiriza abarundi. Ndanyarutsa sindamutevya nivyo, arashaka yuko ibikoresho vyo kumenyesha amakuru vyofasha mu kubaka igihugu bihereye mu kubaka cyane cyane ibijanye n'indero n'imico kama, umushinge w'iterambere rirama ku gihugu. Kubijanye rero n'abadandaza imbonesha kure canke amasanamu aciye kumbonesha kure n'ibiganiro Canal Plus, numenyesha yuko ibiganiro vyatanguye hagati ya radio televiziyo nkuru y'igihugu y'u Burundi hamwe na Canal Plus. Guhera mu kwezi kuza kwa gitugutu tuzoshobora kubona imbonesha kure y'u Burundi biciye kuri Canal Plus. Iyajanisha n'iki kibazo ca Gloriose yavuze ati ntivyumvikana cane yuko iradiyo y'igihugu igira ibice itumvikanamwo, na cane cane ngaha ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, ahubwo hakumvikana izindi radiyo ziri kure uravye aho ziba ziherereye. Ego, ndashobora kucishura kubakirafishe kuri jewe. Murakoze cyane. Izina ryanje ni Chanel Sabimbona, abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bukumenyesha amakuru n'ibinyamakuru ku kijanye n'iyo televiziyo. Ko nyakubahwa avugiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu yacishuye neza cyane, nuko nyene twibande cyane cyane kuri iki kijanye n'iradiyo cashikirijwe cabajijwe n'umumenyesha amakuru Gloriose Kayibigi wa radiyo nkuru y'igihugu. Yagize ati ikiringo catekanijwe kugira amaradiyo ave mu buhinga bwa kera aje mu buhinga bwa none kigere gishike, aranatanga mbere n'isango rya 2020. Nagere aha banze ndabaremeshe yuko uwo mugambi eka mbere n'iryo sango ryari ryashikirijwe na ryashirahamwe mpuzamakungu rijeje gutuma tumanako ibite, kandi rikaba ryari ryatanzwe nk'uko umengo ni hangiro, kuko barabona nabo nyene ubwabo yuko ico kiringo ari kigufi cyane uravye ico bisaba kugira ngo iradiyo ive mu buhinga bwa kera ije mu buhinga bwa none. Eka n'isi yose mbere yari hawe, bisigura rero yuko uravye umwanya ivyigwa bifata
ukaraba ingene ibikorwa bijanye n'uwo mugambi bitegerezwa gukogwa kuko burya mu guhindura iradiyo ntubahindura ivyuma gusa mwogira ko kucahindutse kugira ngo rucungure umwanya nagomba ndababwire yuko kuvyerekeye ubushikiranganje imbere no muri wa mugambi w'igihugu uva ku 2018 uja mu 2023 murambabarira uwo mugambi uriho kandi two turitunganya kugira ngo udocukurikira iyimugwa rya televiziyo riheje kurangira riva mu buhinga bwa kera rija mu buhinga bwa none murumva ko imigeri ibiri itatereka uyu mugambi uzokurikira kandi nta kiriho kiraceregwa ikibazo cyaba kabiri yabajije ati birababaje kubona iradiyo nyinshi zitumvikana mu duce dukuru twinshi two mu gihugu aha nagenda mubwire yuko byaturutse ahanini ku buryo n'ibikoresho amaradiyo akoresha mu gihugu biza biriko biranasaza amaemeteri amaradiyo menshi akoresha arashaje ivyuma bashingagiye mu ntara birako birahumura uravye aho iradiyo ivugira cane cane ivugira mu gisagara ca Bujumbura ikaza guhereza ibindi minara iri mu ntara ugasanga nta nguvu zikwiye ayo maradiyo agifise eka mbere bikunyurwa n'ayandi maradiyo usanga aradugije ico twokwita puissance y'ayo maemeteri yabo ugasanga aza kunyoha inguvu y'ayo maradiyo yitwa ko yarafise inguvu zibayabaye bisigura yuko kuvyerekeye ubushikiranganje twarafashe ihangiro yuko tubwirizwa kwibutsa ayo maradiyo yadugije izo nguvu kugira ngo asubire ku rugero rubayabaye kandi rusabwa n'amategeko nk'uko ishirahamwe ARCT ribibibutsa ikindi ca kabiri muri wa mugambi w'igihugu ari wo PND birasigurika neza yuko mu bushikiranganje buturaba bushikiranganje kumenya amashamakuru no gutuma n'ibinyamakuru yuko leta yiyemeje yuko izoronsa uburyo ico gisata cyo kumesha amakuru kugira ngo amaradiyo ashobore gusahirizwa ko turazi yuko imigambi myinshi y'igihugu imenyekana biciye mu buryo bw'amaradiyo ari nayo abene igihugu bikora kugira bamenye ibiko biravugwa hirya no hino ana babwira rero yuko mu gihe ca vuba turiko turitunganya kugira ngo turabe yuko ivyo byose byoja mu ngiro mugabo rero nkasubira kandi nkabibutsa kandi yuko n'igihugu cacu gifise uko cubatse igihugu cugizwe n'imisozi kigizwe n'ibiyaya bisigura yuko bene maradiyo namwe mukwiye kwitunganya mukarabaho hose mufise inguvu nke mukahashira ibikoresho bigezweho aho rero nogarukirizaho nibaza yuko ikibazo gitomoye kandi nyishu nagerageje gutanga murakoze ku ntererano yanyu muri kano kanya reka dusabe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati yishure ku kibazo yabajwe na Norbert kubijanye no guhungura ku nguvu impunzi ziri hanze murakoze cyane reka twongere dusabe yuko murabona umwanya uri kuratujana dusabe yuko mwogerageza mugafata umwanya muto cyane nk'abavugizi bafise ibibazo bashikirijwe baba bararaba ingene babivuga mu majambo makeya cyane kuko dusigaje iminota itarenga 15 murakoze cyane nitwa Ningo Tarsisio n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu nkaba n'umwunganizi w'umushikiranganje ikibazo babajije hariho abarundi bari muri Tanzania bashika barenga ibihumbi 15 ejo bundi umushikiranganje yagize y'urugendo rw'akazi aho rero na mugenzi we hanyuma basanga abo barundi babayo HCR ntigeze ibaha urupapuro rubemerera ko ari impunzi hanyuma rero igihugu ca Tanzania kiraheza kirasaba yuko abo barundi bosubizwa mu gihugu c'amavukiro baraheza rero baravugana n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu mu Burundi yuko bobandika hanyuma igihugu ca Tanzania kikabashikiriza uburundi sabarundi rero bahungiye muri Tanzania baronse impapuro z'ubuhungiro bazotahukanwa ku nguvu n'abarundi bari muri Tanzania mugabo batigeze bemererwa ubuhungiro igihugu ca Tanzania kizoshikiriza uburundi kuko basanzwe arabarundi murakoze ego reka tubandanye no mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu bagico bavuze kubijanye ni shiramwe SADC Burundi butemerewe ego murakoze nitwa Niyubahwe Ines Sonia kabamvugira ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu umenyesha makuru yabaje Norbert yabajije ati
mbega ni kubera iki igihugu c'u Burundi giherutse kwankirwa kwinjira mu muryango w'ibihugu vya SADC. Ica mbere cyo tunagira manze menyeshe nuko Burundi butankiwe kwinjira mu gihugu mu muryango w'ibihugu vya SADC, ahubwo bwasabwe yuko ngo baburateye. Kubw'ivyo rero ibihugu bigize umuryango wa SADC bwarashoboye kurungika umugwi uza kwiga ngaha mu gihugu c'u Burundi yuko igihugu c'u Burundi gikwije ibisabwa kugira ngo gishobore kwinjira muri uwo muryango. Uwo mugwi warashoboye kwiga ibitari bike, uragira n'icegeranyo aho washoboye gushima bimwe mu vy'u Burundi, aho twovuga nk'amahoro n'umutekano birangwa ku gataka k'u Burundi, twovuga ngene igihugu c'u Burundi kibanye n'ibihugu bibanyi, twovuga ngene igihugu c'u Burundi citanga kugira ngo kije kuzana gufasha kuzana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu n'ibindi bitari bike uwo mugwi washoboye gushima. Ariko uwo mugwi nyene hari ivyo washoboye kugira ko amakenga. Ivyo navyo ni cane kuvyerekeye agatererano, aho byashoboye kwibaza biti mbega vyogenda gute mu Burundi, ngira ngo leta y'u Burundi izohava ikwega amaguru mu gutanga agatererano n'ibindi. Ariko ico kintu twagira turemeshe abarundi ndetse n'abanyamahanga batwumviriza yuko mu gihugu c'u Burundi aho twokura agatererano hariho, kuko mu gihugu c'u Burundi turafise igisata c'ubutare n'agataka kiriho kandi kiriko kiranagurwa, turafise igisata c'amasoko ntanganguvu, turafise uburimyi n'ubworozi buteye imbere, kandi tugira n'Imana mu gihugu c'u Burundi imvura igwa neza, kuvuga twaba dufise n'umwimbu mwiza. Hari n'ivyo dushorera hanze, murazi ko nk'ikawa y'u Burundi iheruka no kuba iya mbere mu minsi iheze. Mu gihugu c'u Burundi turafise aho dukura agatererano, kandi rero tworemesha abarundi ndetse imbere ni heza cane turavye ivyiza Uburundi bufise. Ikibazo cari kumva igituma bwoba bwarankiwe kwinjira muri uwo muryango ni haba atakirapfa, urumva ngira ngo inyishu je yabonetse. Murakoze cane, nagira ndababwire yuko atacapfuye kuko Uburundi bwasabwe gutenyenya, kandi ikindi nogira ko ndabamenyesha nuko ibyo bihugu byaremeye yuko bizorungika umugwi wa kabiri kuza kuraba gusubira kuza kwiga. Urumva rero nta kirapfa, turaremesheje abarundi n'abanyamahanga. Murakoze. Reka tumbere mu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bagira ico bavuze ku bijanye n'inyungu ku madeni mu mabanki. Nitwa Desire Musharitse, mvugira ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Umunyeshamakuru yabajije kwikiringo twahawe kugira ngo zijya nyungu zisabwa n'amabanki zishobore kugabanuka, wanashaka n'abajya babitsa mu mabanki nabo nyene bashobore kudugirizwa akanyungu ku mahera baba babikije. Nashaka kumenyesha yuko ikiringo kitarahera, turacasigaje ukwezi. Rero muri iyi minsi iheze hari ibikorwa vyakozwe cane cane amanama yahuje ubushikiranganji, ibanki nkuru ya Republika n'amayeyo mabanki y'ubudandaji kugira ngo bige ico kibazo. Haragiye rero imigwi y'abahinga bo mu banki nkuru y'igihugu n'abahinga bo muri ayo mabanki y'ubudandaji kugira batwigire neza ingene ivyo bintu vyogenda. Nimutenyenye rero, nibaza ko muri uku kwezi dusigaranye inyishu imeze neza izoba yabonetse ku neza y'abasanzwe basaba amadeni mu mabanki no ku neza cane cane y'amabanki yo nyene, kugira ngo amabanki yacu abandanye akomera kandi atera imbere, mugabo atanga amadeni ashobora guteza imbere igihugu, mbere yongera afasha abantu bashobora gushira amahera yabo mu mabanki kugira nabo baronke akanyungu gakwiye. Murakoze. Dusigaje iminota itarenga 10, tusabe abavugizi bakurikira baze baraca ku mayange kugira ngo turabe ibibazo byabajijwe byo kwishurwa. Muri kano kanya reka tuje mu bushikiranganji, umuvugizi w'ubushikiranganji bwo gutwara ibintu n'abantu agira icyo avuze ku bijanye n'indege y'abashinwa yavuzwe hamwe n'ibijanye n'ibarabara rya Bujumbura Rumonge gushika mu Nyanzarake. Murakoze. Nitwa Jeanne Mukenguruka, mvugira ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu, ibikorwa vya leta no gutunganya amatongo. Ikibazo babaje bati indege y'abashinwa twaronse, ahantu bamenyesha yuko indege twarayironse, mugabo indege ishitse hariho
ibikorwa by'ubuhinga babanza gusuzuma. Aha novuga nk'impapuro zigenga iyo ndege, abakozi bakoresha iyo ndege ndetse n'ibindi. Ubu rero abahinga mu by'indege bari ku kivi, bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo ndege itangure ibikorwa vyayo. Ku kibazo mwabajije kigira kabiri muvuga muti ibarabara nimero 3 riva Nyanzarake gushika mu Rumonge ngira n'ahandi, mwabajije ati mbega ibikorwa nyezina bizotangura ryari. Aha nagira tubanze dushime ko twaronse uburyo bwo kubaka iryo barabara, dushime kandi ko n'ivyigwa vyerekana iryo barabara ingene rizokubakwa ku buryo bwa kijambere ryagutse gusumba uko ryari riri ubu vyakozwe. Aha rero iyo ibanki canke igihugu kanaka kiduhaye uburyo bwo gukora ibikorwa iki canke kiriya, hariho ivyo basaba babanza gutunganya. Ubu rero ntidushobora kuvuga barasaba ivyo dukora tukabikora bonyene, bakaraba ko ivyo bikorwa n'ayo mafaranga yabo agiye gukora ivyo yahamagariwe, kandi babikora hisunzwe amategeko agenga iyo banki canke agenga ico gihugu. Areno remesha abakoresha iryo barabara ko twarose uburyo, ivyigwa bikaba bihari, n'abahinga mu vy'amabarabara bakaba bari ku kivi, iryo barabara rizokorwa mu minsi iri imbere. Murakoze. Muri kano kanya reka dusaba umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yishyure ku bibazo yabajijwe n'abenegihugu hamwe n'abamenyeshamakuru. Murakoze. Mpereye ku kibazo kiraba abaganga banonosoye ingwara zimwe zimwe canke ibisata bimwe bimwe cyo abo twita les médecins spécialistes. Ibijanye n'amasezerano baba bafitaniye ibitaro bakorera, nuko benshi bari ku bitaro byo ku rwego rwo hejuru rw'igihugu twita les hôpitaux de référence nationale. Izo nazo ivyo navyo amategeko abigenga nuko ari bitaro vyigenga bifise autonomie de gestion. Nivyo rero biheza bigasezerana nabo baganga, bivana rero rimwe na rimwe n'amasezerano. Hari aho baba bafise amasezerano y'amasaha make bivanye n'ingene babahemba. Tugiye kuraba nko ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled, ugasanga afitaniye amasezerano na universite, ugasanga ivyo bitaro umwanya bafise nuwo baba bariko bakurikirana abanyeshuri bariko bariga, ugasanga baboneka mu bitaro ntibaboneka mu makabinet de consultation. Ivyo rero twibaza ko hagiye kuba akarusho, kuko ubushikiranganji bwaravuganye n'ivyo bitaro kugira ibitaro bigirageze navyo nyene bihe akazi abo baganga ku buryo baronka amasezerano yuko bakora umwanya wose kuri ivyo bitaro. Hariho rero ibimaze kubitangura, twibaza rero ko akarusho kazoboneka uko n'ubushikiranganji bwarahejeje burongera uburyo bwafashisha ivyo bitaro. Turavye ibiri mu nteguro y'amahera leta izokoresha muri uyu mwaka, aho rero twobahumuriza. Ku kijanye n'icikiza c'ingwara ya kolera, ico ubushikiranganji buriko burakora kugira buyituze, nuko kugira ico kiza tugituze ubushikiranganji butegerezwa gukorana n'ubundi bushikiranganji, ntidushobora kugituza twenyene. Aho rero twaratanguye urugamba n'ubundi bushikiranganji biraba, bwaba ujejwe amazi. Mwumvise mugenzanje ko igeze kubivuga ko bariko barakora ibishoboka kugira amazi aboneka ari menshi. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku kibazo kijanye n'isuku, twibaza rero yuko ibitari bike biriko birakorwa kugira ico kiza gishobore gutuzwa kandi ntikibandanye kirandagata nk'uko bimeze ubu. Ku bijanye no gukinga ku kiza c'ingwara ya Ebola cyamaze kwibonekeza mu gihugu kibanyi ca Kongo, ubushikiranganji bwarashizeho indinganizo nyinshi n'imigambi itandukanye kugira dushobore gukinga iyo ngwara n'igihe yo bije kugira tuyituze. Ku bijanye rero n'abarovyi bakorera mu kiyaga ca Tanganyika, twarakoranye amanama menshi nabo n'amashirahamwe yabo mu kubatera kamo ingene bakwiye kwigenza n'ingene bo kwifata. Iyo bagiye rero kuroba, barazi ko bategerezwa
kwirinda kwinjira mu mazi aherereye mu gihugu kibanyi ca Kongo kugira bareke twirinde ko bohura cyane n'abavuye mu gihugu ca Kongo. Ariko iruhande yaho niyo bavuyeyo turaheza tukaza turabapima tubasuzuma kugira n'uwo vyoba vyashitse ntashobore kuzana ico kiza. Murakoze utubazo twari ego reka tumbere ku muvugizi w'ibiro giciriya ca kabiri c'umukuru w'igihugu aho yabajijwe ikijanye n'isoko ya kera y'Ibujumbura, ikibanza c'isoko ya kera y'Ibujumbura. Murakoze kuma ijambo, nitwa Hassan Ngendakumana, nkaba ndi umuvugizi w'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ku vyerekeye ukubaka rirya soko rya Bujumbura, uwo mugambi uriho kandi urabandanya, ico bita mu gifaransa uri muri processus, kandi ico nobabwira co nuko ingene iryo soko rizokubakwa atari irya shusho mwahorana yari ryahiye. Azoba ari isoko ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, ry'igorofa rifise amaparking, ibibanza vyo guparkinga vyinshi munsi. Mwumve rero ko ari umugambi ufata uburyo bwinshi, kurondera uburyo n'abaryubaka. Rimaze rero guhezwa kubakwa, murabona neza ko abazoba bafise uburyo bwinshi cyane aribo bazosaba ibibanza kandi aribo bazoronka. Uwo mugambi rero urabandanya, nk'uko mubizi mu Kirundi baca umugani bati uwitonze amira ibinoze, uriko uranoganzwa, kandi ico nobamenyesha co bitebe bitebuke rijya soko rizokubakwa. Aho rero niho bigeze. Murakoze. Ego reka tuje mu bucanganji ubujeje amasoko ntanganguvu bishure ku kibazo cumwe n'igihugu mu Rukaramu yavuze ati amatara ya regidezo ushikuno munsi n'ikibazo. Murakoze. Ku by'ukuri nta ngorane zitangwa ajyamatara, nta raporo irashikira ubushikiranganje aho tumanukira dushika tubitohoza neza, ariko kujya muntu yabivuze nuko kumbura izo ngwane zishobora kuba zihari. N'ubu tubatumiriye cyuko abo bantu begera ca kigo ARN kugira ngo babona koko barenganijwe kibatunganirize. Murakoze. Ku buhinga ngurukana bumenyi hari wabajije bifite ico bifasha abarundi mu kumenya amateka y'igihugu cabo, byose bitunganywa neza. Ibisiga rero vy'umwami Mwambutsa cyo kimwe n'ibindi Uburundi bwanyazwe mu ntwaro z'abakoroni, ivyo bintu byose hariho ibiganiro bitekanijwe hagati ya leta y'u Burundi n'amareta abifisemo uruhara kugira ngo ivyo bisigarira bitahukanwe, hamwe n'ivyo batwivye biri cyane cyane mu Bubirigi bigaruke. Aro twohumuriza umuryango w'abami, abasigwa b'umwami, abasigwa b'ingoma z'u Burundi hamwe n'abene gihugu yuko hariko harakorwa vyinshi. Bisigaye navyo murabizi ko abimaze gukorwa rero n'ibitarakorwa, ariko rero ibitarakorwa bo twobizeza yuko abijejwe ariko barabikora. Amasegonde make dusigaranye reka duha akaryo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije agica avuze ku kibazo kijanye n'amasogistare. Amasegonde 30 kugira ngo dusozeye. Murakoze cyane gusubira kuduha akanya. Nagira amenyeshe abariko baratwumviriza bari hirya no hino ko ikibazo c'amasogistare cyo kimwe n'ibindi bibazo mu bijanye n'igiterwa c'ikawa ko ari bibazo koko ari umwitwariko wa leta, kandi mu bushikiranganje ujejwe uri inyubworozi n'ibidukikije nibazo tubanaye dukurikirana hagu. Twibaza yuko rero atabogira impungenge, ikibazo yo kivutse kiraheza kikigwa hanyuma n'umuti ubereye ugashobora gutorwa. Nico nabivuga ko murakoze. Umwanya wahariwe kino kiganiro urarangiye. Turashimiye abavugizi b'inzego zitandukanye bitavye kino kiganiro n'inyishu batanze ku bibazo babajijwe. Dushimire kandi abamenyesha makuru bagenzi bacu n'abene gihugu ku bibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu babajije bongera barishurwa. Kuba naho hari abamenyesha makuru batashikiriwe ngo babaze n'abene gihugu bataronse umurongo ngo babaze,
tubasavye bihangane abakunzi ntibaherera mu bindi ariko tubamenyesha ko abavugizi b'inzego za leta zitandukanye baguma ku kivi bashobora kubashikira aho barangurira imirimo yabo bakababaza ibibazo bijanye n'inzego bavugira. Turashimiye kandi abahinga b'ivyuma yaba abo ku maradiyo kumbonesha kure no muri shirahamwe Onatere bafashije kugira ngo kino kiganiro kigende neza.